Bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, ukwemera kuvyara ubuzima. Ndabagumbiriye mwese, umwe wese ahari, amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo adusange. Ni Mama Nyishu, ndaje tube turaganira, tube turumva ikijuru ritubwira. Twarahiriwe turabatoni kubona ijuru ritwiyumvira ko ijuru rikavuga riti oya uyu munsi reka nganire n'ubwoko bwanje, reka nganire n'abana banje, reka ndabakebure, reka ndabibutse, reka mbese ngira ikindi kintu ndababwiye gishasha. Nkunda ijambo kubera yuko tuba twararisomye ariko iyo turigiyemwo rihora ari rishasha. Rero uyu munsi nashatse ko dusangira amajambo y'Imana ari mu itanguriro, n'amajambo y'Imana numva tuzomara iminsi turiko turaganira, ngira bizodufata ukwezi canke ukwezi kurenga, ariko byakoze ku mutima wanje. Turagomba kuganira ku majambo y'igihe ca Nowa, igihe c'umwuzure, igihe Imana yashavura, Imana yababara, Imana ngo yaricujije impamvu yararemye umwana w'umuntu. Mugabo naho yicujije, ikinezera, igihimbara umutima wanje, no muri ico gihe Imana ntiyaduhevye, yatwiyumviriye. Rero n'amajambo tuzoganira igihe ariko nizere ko uko aremesha umutima wanje ariko azoremesha n'uwawe mutima, hama ukagira ico wibutse, hama ukagira n'ahandi hantu ugeze. Rero turahera itanguriro igice ca 6, turasoma imirongo 3 gusa uyu munsi, dusoma 5 gushika kuri 8. Nuko Uhoraho abona ibibi by'abantu ingene ari byinshi mw'isi, kandi kw'ivyiyumviro by'imitima yabo byamugoreye gukora ibibi gusa na ntaryo. Uhoraho yicuza ico yaremeye abantu mw'isi, bimutera intuntu mu mutima. Uhoraho aravuga ati, abantu naremye nzobamara mw'isi, uhereye ku muntu n'igikoko n'icikwega n'ikiguruka mu kirere, kuko nicujije ico nabiremeye. Ariko Nowa we Uhoraho aramushima. Yo nshuti bakundwa, aka kantu ngo ariko ngo Nowa we Uhoraho aramushima, ndagomba nawe ukiyumvira, ndagomba nawe ugatware, wumve iryo teka. Urumva ngo cari igihe abantu ngo bari bamuguriye ngo gukora ibibi, abantu bari bamuguriye gukora nabi, abantu sinzi uko nokubwira, ariko muri ico gihe nyene ngo Uhoraho ngo yitegereza Nowa, aramuraba neza, araba ibwina mu mutima, ngo Uhoraho ngo aramushima. Iki kintu jewe nkora ndaciyumvira ko cyane, utikute n'abitwa ngo n'abakristo turagomba ko abantu badushima, tukagendera mu buryarya. Ariko ijambo nararisomye rirambwira ngo uburyarya siko gutungana. Yo numva no kwibutsa ngo ibyo bintu ukora, ugahisha umugenzi, ugahisha mama wawe, ugahisha umuvukanyi, ugahisha patiri wawe cyangwa pastor wawe, ugahisha chef wa kohari, ugahisha chef wa protocol, ibyo bintu uhisha chef wawe ku kazi, ibyo bintu uhisha. Ndagira nkubwire ngo ijisho ry'Imana ryo rirabona, kandi ijisho ry'Imana nta na hamwe woginyegeza. Kandi nagira ndakubwire ngo ijisho ry'Imana rirasesa rigasesa. Nagira ngo ndakubwire ngo ibyo byose ukora rwihisho, ibyo byose unyegeza, igihe kimwe gusa bizotwikuruka. Yo ngo ariko
ariko ngo muri icyo gihe nyine, muri icyo gihe ngo abantu bamuguriye gukora nabi, muri icyo gihe abantu atakibagera, muri icyo gihe cyari giteye ubwoba gushyikaho Imana yicuza. Kandi wibuke ngo Imana mukure mu muntu harakoranye inama, baravuga ngo reka tureme umuntu mu ishusho ryacu, ariko ngo harageze igihe kubw'ikibi cy'abantu, kubw'ibyaha by'abantu, Imana iricuza. Wumve ngo odepa waremwe mu ishusho ry'Imana, waremwe gukora nk'Imana, waremewe kugenda nk'Imana cyangwa se kuba nkayo, gusa nayo muri rusange, ariko ngo harageze igihe ngo Imana iricuza. Aha n'umwe wese yibaza, uribaza nanjye nkibaza. Burya jewe iyo ndakuze n'ijambo mba nabanje kurisoma kandi mba nabanje kuryitumberezako, nkumva ngo mbega iryo jambo riravugana nanje iki, mbega iryo jambo ririko rirambwira iki. Ugerageze wiyumvire nawe ubwawe, wigirire evaluation, wiyumvire ati mbega ubu Imana indavye iranyishimira. Wiyumvire ngo mbega ubu Imana muri ubu bukobwa bwanje indavye iranyishimira, muri ubu busore bwanje Imana indavye iranyishimira, muri uru rugo Imana yampezagije eske indavye iranyishimira. Mwene data, ndagomba ngufata umwanya witekereze, ndagomba ngufata umwanya wiyumvire neza cyane, uvuge ngo mbega Imana ntiriko iricuza, mbega Imana ko yampaye akazi, ubwo ntiriko iricuza impamvu yampaye akazi, mbega ndakarimwo neza, mbega ntunganiriza abantu bose cyo kimwe. Umva mbabwire, njyewe hari ikintu nabonye. Hari umuntu mushobora kuba muri kumwe, akaba ari umuntu arera amaboko ntokubwira, akaba ari umuntu ntacyo ahereje amaboko, sinzi ingene nobigusigurira. Mugabo hakinjira umuntu yamuraba akabona n'umwubahwa, akabona yarize, akabona arafise ku kanoti, akabona arafise ukuntu bimeze, naho yari kuba yari kwirigana, acaza akikokora akakira urya muntu, akamutwengera, akamwereka neza ko nta mukozi ari aho hantu nkawe, nta muntu yakira neza. Ariko reka nkubwire, nta cyatwikiriwe kitazotwika urugo. Imana iyo iriko irakuraba muri ako kazi yaguha irakwishima. Abantu bose ubatunganiriza co kimwe canke urobanura ku butoni. Ubu abantu bose iyo bakwituye bagakomanga, vy'ukuri urabakira canke uraba nkunzi, uraba mwana wa mama, uraba wa wundi mwiganye, uraba wa wundi muva hamwe, uraba wa wundi musengana. Abantu bose mu maso yawe iyo ubakiriye n'ukuri ubakira co kimwe, Imana irakwishimira ikavuga ati nguriye umwana nkunda, ikavuga ati nguriye umwana nahaye akazi atamarama, ikavuga ati nguriye naramuhaye akazi kandi agakora neza. Ngo ariko Nowa ngo Uwiteka aramwishima. Ako kantu Uwiteka we, icyo mukanshoboza Mana, ukanshoboza gukiranuka, ukanshoboza gutungana. Ego kunezera abantu ni vyiza, ariko icyompa nkakunezereza ukanyishimira, nturogrete kubona warandemye mu ishusho ryawe, nturogrete kubona naravukiye aho navukiye. Icyompa mu muryango iwacu uravye ukanyishimira, icyompa mu kazi uravye ukanyishimira. Naho abantu batokwishimira nshuti mukundwa, ariko Imana Data wa twese yo mwijuru yakurabayo ikakwishimira. Ivyo biramaze. Tuzoganira, nzokubwira inyungu iri mu kwishimirwa n'Imana. Ntabwo ari ibintu vyija, ntabwo ari ibintu vy'imfa gusa. Oya,
sha imana iraza ikaguhezagira. Uba ufise protection, uba ufise sécurité, uba ufise prospérité, uba ufise sinzi ngene bikubwira ibyiza vyose mu gihe umukama yamaze kukwishimira biba biri mu ruhande rwawe. Muri ico gihe nyene Imana irikiricuza igituma yaremye umwana w'umuntu, ariko ngo habaye umuntu umwe yitwa no ngo Imana iramuraba ngo iramwishimira. Jewe nawe biri gute muri no minsi? Jewe nawe biri gute? Uziko hari abantu ubuseribateri bwananiye kwihangana kandi bakabiha raison, akakubwira muhuye ngo rega nanje ndi umuntu, ngo rega nanje ngo Imana ngo yarandemye, ngo rega ngo nanje ngo nanje nivyo twebwe twese turabishaka kandi turabikeneye kandi ntawe bitobera. Ariko reka nkubwire muri ico gihe nyene mbega Imana irakwishimira ko wabuze ivyo abandi bafise, kushonje abandi bararabariye bakanaraza? Imana ikuravye irakwishimira? Ariko ngo no wawe ngo Imana imuravye, Imana ngo iramwishimira. Ntabwo ngiye gutinda, ntabwo ngiye guteba, ariko nshuti mukundwa, hari abagabo ngaha bo kubihamya, hari abagabo batubanjirije, hari abagabo babishoboye, hari abagabo bihanganye, hari abagabo Imana yaravye irishimira. Ndakwinginze nshuti mukundwa, aho uri n'ivyo urimwo nawe Imana ikurabe ikwishimira. Kuri ya mirongo ya bisi abantu muri Bujumbura, Imana ikwishimira. Kuri vya bindi na vya bindi bimwe vyose ntiriwe ndadondagura ngaha, bimwe nawe ubwawe uzi, vya bindi vyo mwibanga, Imana ikurabe ikwishimira. Uzi ko hari igihe abantu batwishimira, abantu bakakuraba bakabona uri umwana w'Imana, abantu bakakuraba bakabona uri umukristo, ariko sha data kubikiye rya jambo akubwira ngo nzoza, ngo urabikora nkinumira, ngo ariko ngo nzokwereka ko je ntahwanye nawe. Ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari mama nyishu. Nanje mama nyishu ndafise ibingo, nanje mama nyishu ndafise ibyo ndiko ndabwira ntamba data mfasha Mana nyambika inkomezi mbashe gukora ibyo ugomba, Mana nyambika inkomezi mbashe kugororoka. Ndabifise jewe mama nyishu vyiwanje, ariko ngo no wawe Uwiteka aramwishimira. Nowa Uwiteka aramwishimira. Mu gihe cy'ubusambanyi cyari gihari kigoye, ariko ngo Nowa Imana imuravye iramwishimira. Hari igihe giteye ubwoba, hari igihe abantu bataye Imana, hari igihe abantu bavuye ku Muremyi, hari igihe abantu bataye misiyo yabo, hari igihe abantu batakaje directive, gushikaho ngo Imana ibaraba iravuga ngo ndicujije, iravuga ngo ndaregresse icyatumye ndema umwana w'umuntu. Ariko ngo Nowawe ngo Imana iramuraba ngo iramwishimira. Nshuti mukundwa, icyompaje nawe Imana ikaturabika twishimye. Yo Mana we, ndagushimiye kuri iri jambo, ndagushimiye Mwami Imana yuko nta nzitwazo ntacyo tuzokwisigunza, peu importe le moment, peu importe les situations, hama hari habo wishimira, hari abagabo bo kubihamya, hari abakiranuka bikemera, hari habo uzora ukavuga ngo hano ukababwira ngo mwakoze uko mushoboye, hari habo uzogumbira, hari habo uzumva wohishimwe kubera ko bavyitwayemwo neza. Ndasenze Mana
ngo umuntu azumviriza rino jambo uzoryumva mu mwaka uza uzoryumva mu myaka iri imbere ariko yo mwami Imana ubushobozi bwawe udushoboze gukora uko ugomba udushoboze kugenda uko ugomba Mana uzobukoze nka kumwe cya gihe witegereza Nowa erega ngo uritegereza uramwishimira Nowa yari yagerageje gukiranuka Nowa yari yagerageje kugumya ibanga Nowa yari yagerageje kugenda nk'uko ushaka uramuraba ngo uramwishimira nanje ndasenze Mana ngo nundaba unyishimire umuntu yumvise rino jambo ngo numuraba umwishimire Mana uzobukoze udushoboze mwami wanje udushoboze gutera intambwe udushoboze kugera ikirenge mu cya Kristo udushoboze kwibuka yamva nziza udushoboze kwibuka igorogota udushoboze kwibuka kuri wa musaraba udushoboze dushonje canke duhaze mwami wanje uturaba utwishimira twambaye canke zatabutse uturavye utwishimire twarongowe canke vyanse uturavye utwishimire twavyaye canke tutavyaye uturabe utwishimire twarose promotion mu kazi canke batwirukanye canke turi bishomeye uturabe utwishimire dufise abavyeyi canke turi imfuvyi uturabe utwishimire urakoze Mana urakoze kukanguriye imitima yacu urakoze kutwibukije gukura inzitwazo izina ziriya urakoze kutwibukije ko bishoboka yuko dukirahanuka nahisi ishaje nahisi yuzuye mw'ivyaha nahisi bimeze uko nakuriye urakoze kutwibukije ko muri ivyo nyene umukristo akwiye kugumbira ico yahawe akwiye gutera imbere no kubandanya n'ukuri Mana nshimwe n'icubahiro bibi vyawe iteka ryose maze unyemerere nkwibwirire ngo imbaraga zo mwijuru za mbaraga duhabwa n'ijuru ziherekeze rino jambo bidukundire natwe uturavye utwishimire shalom shalom shalom.